niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi inshuti z'Uburundi mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwaramutse bivanye n'igihe muzokumviririza bino bintu ngomba ndababwire. Uwavuga ni Ntafatiro Patrice umumana canke umusongore yijeje gukunda no gukundisha abarundi Uburundi nciye mu kiganiro citwa Ikirundi c'abarundi. Nama nkunda kwivugira ko je ndi Ntara ridatuba rijome kandi matara nivyo jewe ndabahaye ubwenge Imana yantije simba mpomvye. Uno munsi none nje kubabwira iki? Uno munsi urabona ko nambaye ibintu vyirabura nje kubabwira ibintu by'urupfu bw'umuntu yitwa Patiri Levis. None ivyo nje kubabwira ni biki? Neza na neza jewe mu kurenganura ikirundi c'abarundi carenganijwe n'uwitwa Patience David Mbonabuca ari mu Rwanda narashizeho umugwi yitwa Renganura ikirundi. Jewe sinkunda gushiraho imigwi WhatsApp kubera nta mwanya mba mfise wo kubikurikirana byose. Mfise umugwi umwe rudende witwa Renganura ikirundi. Uwo mugwi rero nawushizeho kugira ngo nshobore kuronka ivyiyumviro bitari bike kugira ngo ivyo ntazi abantu babimbarire hanyuma dushobore gutera imbere twese. Hanyuma nje kwandika igitabo cyo kurenganura ico kirundi. Muri uwo mugwi rero niho harimwo umupatiri yitwa Levis Nsengiyumva. Uwo Levis Nsengiyumva rero akaba yasandavye mw'ijoro ryo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2022 uno mwaka turimo. Niho yahwera agahwerera mw'ijoro agahwerera mw'iparuuwase yo mu Kibumvu. Mu Kibumvu ni hehe? Mu Kibumvu ni mu ntara ntwaro ya Mwaro, hanyuma ikaba n'intara y'ubutumwa nkuru ya Archidiocès ya Gitega. Nuko rero uwo musaseredoti barahwereye ahwerera ari tubwira ko rero je nsa n'uwaramujejwe ko yarari mu mugwi jewe ndongoye naciye nshiraho umugwi wo gushobora kurondera ngo ibi byazagu ukurondera udukwi ukurondera umubira umuntu ashaka kumushira mu ntita. Uwo mupatiri rero Levis Nsengiyumva yavukiye ku mutumba Nyakanazi muri paruwase yita no kuvuga muri Archidiocès ya Gitega, hanyuma ni commune Gishubi ukamuzi ko commune Gishubi ariko umugwa mukuru w'u Burundi bwa Nyaburunga, hanyuma akababa mu ntara ntwaro ya Gitega, hanyuma intara y'ubutumwa nayo Gatolika navuze ko Archidiocès ya Gitega. Aho rero uwo mugwi nashizeho witwa Renganura ikirundi no kuvuga hariho abarundi baciye baja hamwe turateranteranya utuntu dukeyi, hanyuma utuntu twagize rero twarondeye udukwi twarondeye umubira twarondeye ibijyazagu. Ko yahwereye igenekezo rya 4 ukwezi kwa Myandagaro twihaye ukwezi kose twagomba gutanga ivyo bijyazagu itariki 6 z'ukwezi kw'icenda Nyakanga uno mwaka nyene. Mugabo ntitwabishoboye byagiye gushobogwa itariki 20 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka nyene. Hama rero uwo twarungitse ninde? Twarungitse umwubahwa baranderetse Didasi, niwe yagiye mu ntita, niwe yagiye gushikana ivyo bijyazagu, niwe yagiye gushikana utwo dukwi, niwe yagiye gushikana uwo mubira. Aho rero imbere yuko twokumva ijambo baranderetse yatuvugiye, imbere yuko twokumva ijambo badusubije, none umuntu yotahana iki? Hari ibintu umuntu yotahana bibiri. Ubwa mbere na mbere umuntu yahwereye indya bamushiriye si indya zisanzwe, ivyo vyo kurya bavyita ibijyazagu. Inzoga bamushiriye bamushira umubira, no kuvuga bamushira inzoga itarasha neza. Ibijyazagu no kuvuga indya umuntu apfa kurya kubera apfa kugafira kubera ziba ari indya zitaryoshe. Hari ahantu meruka kuja ngaha muri Canada umuntu yahwereye bashaduha inyama kirazira. Nta muntu numwe atanga inyama, nta muntu numwe ajya inyama mutavuye ku rupfu, ntibikunda. Ico ni cambere. Ca kabiri umuntu yabuze umuntu ntashaka guherekeza umuntu numwe, aguma muhira, agumye muhira nta muntu numwe amuherekeza. Ico cyari cambere nagomba kubabwira. Ica kabiri ngomba kubabwira
muraza kumviriza ingene barandetse Didas avuga ijambo n'ingene umwubahwa se wa Patiri Levis aheza nawe akabanza guhera kuri iryo jambo agaheza akaca avuga irindi jambo. Nivyo rero nobanza gushikiriza ubu ingo twumvirize ijambo ryabaranderetse Didas. Tugire Kristo. Ndashimye cyane kubona muri aka kanya ndi muri runo rugo. Sinari narategekanije kuzohashika ngira ngo hoba haheze amezi angahe, mugabo inyuma y'ibintu byashitse mukabura umwana yari yihaye Imana kuko yari yarishimye gukorera, twarabimenye kandi ababimenye si jewe gusa mwamubona ashitse ngaha, ababimenye ni benshi kuko yari umuntu nawe nyene yashikirana na benshi. Mu bantu rero bari bamuzi hariho nk'abarundi baba mu mahanga, hari abarundi baba mu mahanga barongowe n'umuntu yitwa Patrice Ntafatiro aba mu gihugu ca Canada. Patrice Ntafatiro aba mu gihugu ca Canada ahora ategura akongera agashikiriza ikiganiro citwa Ikirundi c'abarundi, akaba yarashinze umugwi yise Renganura Ikirundi kubera Ikirundi cahohotewe n'abantu bagomba kukivuga uko kitari ngo coba kirutwa n'ururimi rw'ikinyarwanda. Uwo Patrice Ntafatiro rero akaba yaragomvye kuraba ingene corenganurwa, akaba yarashinze umugwi witwa rero Renganura Ikirundi, ni nawe urongoye. Muri uwo mugwi Patiri Levis NENGIYUMVA akaba yarimwo. Ngira ngo muca mutahura ikintu catumye benshi banamumenya, muri abo benshi bamumenye naje nkaba narimwo. Nico gituma uyu munsi ndashitse ngaha, abantu bahurikiye muri uwo murwi bantumye kugira ngo dushobore kubagarukirako. Nivyo mwebwe kumbure ntabwo bari muzi, ariko barabamenye biciye kuri ico kibondo canyu. Hanyuma rero aho twumviye inkuru itari iryoshe, twaravuze tuti uko dushoboye tuzokwiyungunganya turaba ukuntu twogira urugendo rwo gushika mu rugo ngaha iwanyu. Jewe rero aha nsa n'uwaserukiye uyo mugwi kuko banyituye ko kuko ari jewe nari mbaye ngaha hafi, kandi kumbure nkabashoboye no kubashikira bitagoranye kuko nkuwoba ari muri Canada kugira ngo umuntu aje amusaba gushika ngaha biragoye, uwo bari mu Bubirigi biragoye, uwo bari muri Australia biragoye kuko uwo mugwi uhurikiwemwo n'abantu benshi abari hanze n'abari ngaha mu Burundi. Uyu munsi rero murabona nivyo urugendo ntirwatworoheye kuko aho twaciye byatugoye mu nzira, arico gituma kumbure twashitse amasaha agiye. Ariko mugabo burya bahora bavuga bati iyo bagutumye ijambo ukarishikana bavuga bati ntibahuye na mperanyi aherana ijambo no mu bindi. Ijambo rero y'uno munsi niryo nagomba kubashikiriza. Hanyuma rero uwo murwi abantu bari muri wo ababishoboye bariyungunganije gatoyi kugira ngo bagira akabasha basanze ko nabashikiriza. Mutama Pascal bararunyeretse umuvyeyi wa Patiri Levis NENGIYUMVA, murabakirira ko kabasha ni gato cyane, ariko mugabo ni ikimenyetso cy'umutima babafiseko. Hanyuma bambwiye bati muradushikira abavyeyi mubahoze, akanya niho kabonekeye twari gushobora kuba kumbure twaje n'imbere yaho, ariko mugabo murazi yuko ibifatira abantu ntibibura. Ariko uyu munsi ko twigoye tukahashika tukabashikiriza nako kabahasha, muraheza mubashimire twashoboye kuboneka kuko urabona bamwe bari mu mahanga no mu mahanga burya ntivyoroshe,
abari ngaha hafi nabo nyene ntivyoroshe ariko abashoboye kwiyungunganya bakakeganya n'akantu gatoyi mwashobora kuronka agacupa kamwe mugashobora kugasoma muraheza mugasome mwibuka abo biyungunganije bakabashikiriza. Ndabibutse yuko ari vyakozwe n'uwo mugwi witwa Renganura Ikirundi urongowe na Patrice Ntafatiro wakunda kwivugira ati jewe umunyagiheta giheta umwami n'abagabo yego giheta ca Gitega turahazi. Nivyo rero nkabasubiye rero gushima ukuntu mwatwakiriye, hanyuma nkanashima n'ikiyago tugize, hanyuma nkasubira kubabarira nti mwigumye Imana itanga burya nisubira ku vyayo. Ariko rero iyo yashitse mu rugo rw'abantu bayemera babazi yuko itabatwaye umuntu kubera yabanka mugabo ari uko igomba kubereka ahubwo urukundo bafitiye. Tugire Kristo. Ijambo rya Didazi baranderetse muraje kuryumva. Ubu naho ingo twumviriza ijambo rya Pascal bararunyeretse akaba ari muvyeyi wa Patiri Levis NENGIYUMVA. Nuko dushikirije ikiyago twashitse ngaha twumvise ibintu kize gushikira ngaha. Rero wari ufise umwana ngaha hanyuma aritaba Imana, aca yitaba Imana yari yaremeye kuyihebera. None katwebwe hariho abantu bakoraniye mu bihugu bitandukanye, hari abari muri Australia, hari abari mu Bubiligi, hari abari muri Canada, hari abari mu Budagi. Abo rero barakoraniye hamwe barashinga umugwi urongowe na Patrice Ntafatiro witwa Renganura Ikirundi. Uyu mugwi rero witwa Renganura Ikirundi bamaze kubukoraniramwo, Patiri Levis nawe yarawuhorikiyemo muri wo, yari muri wo. Ariko gituma rero abantu batandukanye baciye bamumenya cyane, abo vyiganye nabo bitiganye. None rero nk'ubu baragiye hamwe bamaze kumva ivyashitse, baca bumva yuko yari umugenzi muri bo, bati hinge twiyungunganye turabe ko tworondera akantu ko kugarukira ku muryango yavutsemo. None rero uyu munsi mubashimire ku tuntu baba baregeranije twitwa udukwi two kubagarukirako two kubahoza, hanyuma rero mubakengurukire. Patiri Levis ntibamumenye kuko bari barakuranye canke biganye, cane cane bamumenye kubera uwo muhari bari bahurikiye hamwe. None rero mushime kuko nakare baciye umugani tugwagwa ruba ruto nyirubura ijambo. Ijambo rero ryakagakanywa niryo no kubagarukirako, no kubaremesha, no kubahoza mwigumye ko yari yarihebeye Imana. Nicerekana yuko yari yavuye mu rugo rw'abemera. Ni vyiza twebwe turabavyeyi ba Patiri Levis turabakengurukiye kuri uwo mutima mwiza bagize abo bantu bahurikiye mwishira hamwe Renganura Ikirundi. Turabashimiye ku mutima bagize, uwo mutima barawuhorana, bagira ivyo batanga n'ivyo basigarana. Aho bakuye Imana izobongerereze imigisha, ibasubirizeho ibindi aho bakuye ivyo vy'umunsi cyo kuturaba. Kuba turavye ni ikimenyetso cerekana ko n'abandi bahora babaraba nk'uko baturavye, kandi bazoshishikara barimesha n'abandi bazaba bahuye ingorane nk'izi z'iwacu. Hanyuma rero tukaba tubashimiye. Hanyuma rero murahora gutyo, umutima mwiza mufise murawuhorana. Imana iguma ihezagira ibikorwa bariko barakora, Imana iguma ihezagira iciyumviro baguma biyumvira. No mu jambo ry'Imana biravuga yuko umuntu ari mu magume ukamugarukirako ari igikorwa ciza cane, uzogihemberwa ku munsi wa nyuma. Tugira amahoro. N'imvura iraguye mugabo naho imvura iguye ubu n'umuhezagiro kuri Patiri Levis. Nta na rimwe nari bwagire ikiganiro ngo imvura icigwa, kandi narinje mva muhira imvura itari kiragwa. Ubu rero murumvise ijambo rya se wa Patiri Levis NENGIYUMVA. Mukamuzi ko se wiwe yitwa bararunyeretse Pascal, nyina wiwe nawe yitwa Renata nje barikanuye abo ni bavyeyi biwe.
none umuntu yotahana iki? Imigwi ya gihuri WhatsApp si ibintu vyo guhura gusa ngo umuntu yandika ijambo uwundi yandika irindi hama musimbiranireko mutangure kurabana mutangure kuvugana ibi mutangure kuvugana n'ibindi. Ekaye n'umugwi wabwiriza guhuza abantu. Jewe ndi musitanteri w'abantu bashika 156 mugabo mukaba muzi ko no mu Gitega canje hari 2023 je novuga ko ndi musitanteri w'abantu benshi cyane. Mugabo abo bantu naho butababona n'abantu yaga rero aka karorero legend aberetse nukwereka yuko burya umugwi WhatsApp umugwi wa gihuri inyandiko muravyo WhatsApp n'abantu babariho murashaka gufashanya atari guhura gusa mutamba umuziki mwigira utuntu mushaka gufasha. Nta kintu kinini yatwahaye uwo muryango mugabo barashimye baragashima. Ibi rero nta fatiro Patrice akoze ibi nkoze by'ukwerekana ko umugwi WhatsApp ushobora gufasha umuntu akaronka utuntu n'utubera karorero nibitubera karorero. Kubera iki? Kubera ko abantu ni magiriranire. Na jewe ejo uzosanga ari cyo nkeneye, na wewe hirya yejo uzosanga ari cyo ukeneye, n'uwundi uzosanga ari ikintu akeneye, kugira ngo dufashanye neza. Aho rero ariho nohereza nagoma ndababwire yuko uwamfata amajwi ni umuhungu wanje Donavana Ivan Bagwa. Hanyuma je nico nobabwira nti nimuze dusabire uwo mupatiri Levis NENGIYUMVA ko yari yaremeye gukunda Imana akayikurikira akayihebera ubuzima bwayo bwose hamwe batari mwijuru yoba yarahombye. Ureje nibaza ko ari mwijuru kurabona n'imvura ireje kugubu nyene ireje kwitwera. Ibintu bitwereka ko burya ibintu byose turi kumwe. Ni ibintu bitwereka ko hari ibintu biba bikagutangaza. Indabira amazi yuzuye kuri kano kantu kubera iki? Ya mvura rikiragwa mugabiragiye. Were wari kurankurikira urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma. We wari kurankurikira uragasiba gutanga nanje nsibe guturikisha. We wari kurankurikira urakagira impundu n'impuzu. We wari kurankurikira urakaramba amana urakagwira uragahora ku ngoma yako ntaravuga. Urakarengana abanzi barengutse urakarenguka abanzi barenganye bishitse mu karengukira icyarimwe bobo bazorengukire ukurengwa. Murakaramba.